muhamagara muhamagare ejo bundi haize iminsi ibiri habaye ihiganwa rya Miss Burundi ni ihiganwa rero ryishimiwe n'abantu benshi kandi ryongera rirananegurwa n'abantu si ibyo kudeha murabizi kuko nuko nyene bivugwa uyu munsi rero abantu bivuga kumwe we nawe ushobora kufisa icyo bivuga ko kwiri togwa y'uyu mukobwa wo murundi kazi mwiza Miss Burundi yatowe muri Miss Burundi murazi ko atogwa umwigeme afise cyasumbije abandi afise ubwenge afise n'ubwiza ibyo bintu byose babimukoraniye ko bigatuma mushima gutyo bakamugomwa bakamugira Miss akitwa Miss Burundi kuko ari igihugu cy'u Burundi hamwe n'ivyo kandi nyuma murabona nashize ko ati ihiganwa rya Miss Burundi mu gihugu cy'u Rwanda hoho barihagaritse kubera iki nivyo mfata kibanza mugabo ryahagaritswe ni nyuma yaho naho mu Miss yabonetse ndabivuze ko uriserukira iri higanwa rya Miss Rwanda gushikisa hafunzwe ari mu gasho yayirizwa igiturire canke ruswa mu kinyarwanda ngo y'igitsina niko babivuga nivyo yagirijwe ko nivyo akurikiwe ko na RIB yo mu Rwanda ivyo rero turabica ku munyuma mugore ka tugende kuri irihiganwa ry'iwacu rya Miss Burundi akimara gutogwa uyu munamuzi ku mazina bamuhaye canke yitwa nuko nyene basanze yitwa Ntuze Kelly Kelly Ndahiro Kelinda Ngaruko yes ni Kelly Ngaruko uno Miss dufise mu Burundi mu mwaka turi mu wa 2022 akimara gutogwa umuntu wa mbere yashira posta kuri Facebook naramubonye numwe mu baririmbye y'abarundi sinda kumuvuga izina aravuga ati turamukeje ariko mugabo ariko baravuga amajambo ejo rero haheze nagiye mbona Miss Burundi wenyene ubwiwe agira ama Twitter abiri Twitter ndaza kuzibashirira ko ngaha muzirabe avuga nabanegura abariko baramuvuga bavuga yuko ngo atari mwiza ngo ibintu byaruswa byarabayemwo aravuga ati habaye gutogwa nta bintu byaruswa byabaye muri higanwa rya Miss Burundi hanyuma kandi hari abatamuzi uyu n'umuntu aciye ubwenge cyane abagerageje kumuvuga uyu n'umuntu aciye ubwenge yize ibiharuro murumva se umuntu yoroshe abatora abajija nimba bararavye bafise ibyo bisunga bararavye ubwenge afise baraba n'ivyo bakeneye hanyuma babona ko abantu hazogira akamaro baca baramutora je kubwanje rero ndabona ko umenga nta kosa ryabayemo reka ndabibutse urutonde kwanza rw'abantu batowe hariho uwo Miss Burundi uyu no witwa Kelly Ngaruko hanyuma hari n'ivyegera vyiwe uwitwa Sezerano Arlene Antoine na première de Dauphine ni Ishimwe Aime Gloire na deuxième Dauphine ari we yitwa Megane Miss Popularity aha rero hari abatari babazi nuko urutonde rwabo rumeze hari abantu bamukeje rero bavuga n'ibintu by'uyu mu Miss baravuga ati ni umuntu aciye ubwenge ni umuntu yize mu Burundi yongera yiga hanze aho yaje agarukutse mu Burundi agarukanye iyi mpamya bushobozi canke impamya bumenyi y'ibiharuro mu biharuro murumva ko abantu bafa kuvuga iyo baravye barabishije ijisho kandi uyu n'umukobwa jembo na mwiza kubganje sinziwe nawe mugo muri commentaire kandi abantu usanga mufise amakuru menshi asumba kumbura yo dufise aha naho niyo twanduza ati muri commentaire ushaka kugira icyo uvuze ko ibi bintu uyu abamuzi murumva ko bamushingira intaye avuga ati n'umukobwa z'ubwenge kandi nabamutoye nabo nyine baramugomwe kuko iyo batamugomwa ntibari kumutora nanje kubganje ntaco fise ndabivuga ko mugabo je ndashima ko yatowe kandi ntibaravye agatumba niko je nibaza reka ndabe nka Twitter ziwe yegera tweetinga zimwe ndazibereke hanyuma ndababwire n'ivyo yavuze aho nabo nyene yagerageje kwikura ko abantu bamuvuga ko habaye
igiturire mu kumutora, habaye ruswa, atatowe, yarabiyamirije aravuga ati ndashimiye abankeje canke abantoye muhezagirwe cane, ariko kandi nkongera nkagaya ba bantu bariko baravuga ngo sinatowe canke bavuga ivyo ayamuhe, we yivugiye amajambo make ariko mugabo ababwirwa baravyumvise. Muri Twitter yiwe ya mbere yanditse uko, ariko ni ibinyene ndiko ndababwira amajambo makeya nubwo ntorinda kurinjora, ariko ni ibinyene yanditse. Sinda kuja kuri Twitter yiwe mugabo yari yamirije bino nanje ndiko ndavuga. Mugabo rero hari abantu bafise amakuru nkuko nababwiye kumbure atandukanye avuga ati turafise ivyemeza yuko aya atatowe canke bahengamye. Burya iyo uvuga ibintu udafise ivyemezo hajya niwe uri kurahengama. Vyiza rero muza mwitondera kuvuga. Iyo bapfa gutora rero mu minsi yahera naho bagaza batora babandi baravye umuntu agaragara mu mutwe kumbure afise ivyo we witubwiza bisumba ivyo bo baraba. Ubu mwari guca munyarukira ku ma Twitter n'ama Facebook n'ama WhatsApp mukavuga ngo baravye ngo baravye isura ngo ntibaravye ntazo ubwenge. Ubu yanditse ngo mfashe kano kanya nshimira abarundi n'abarundi kazi baduhisemo nka Miss Burundi mu bihe nk'ibi. Ubu ni Miss yavyandikiye ngo tuboneyeho n'akaryo ko gukebura abariko baravuga ayamuhe, muramenya ko full stop nta murundi w'umutima ashinyaguriza ahabona. Arasubira ati indero iva hasi. Arasubira kandi ati haburana babiri hagatsinda umwe. Acahera heza avuga ngo murakoze ni Miss Burundi Keri Ngaruko. Ibi rero bishobora guha icigwa umuntu wari we wese yibaza ko turavye nk'ivyo bariko baramuvuga ejo n'uyu munsi bakivuga, abatari bake batangiye yaba wewe ari umuntu afise ishavu yeriko yavuze nabi vraiment. Mugabo urabona ko yanditse Twitter nziza, yandika no kuri Facebook ku rubuga rwa Miss Burundi, yandika ibintu nyene bitagira atashavu ririmo. Ariko rero nk'abantu mukurikirana namwe ibintu hiya no hino, kuba muri kumwe mu muvuga nabi uwo mukobwa si mubi, kandi murabona ko nawe ubwiwe ibivugwa byaramushikiriye mugabo ko yavyitwayemo neza. Iyo aba bamwe batwarira hejuru ubu ntaba yavuze nkuko aba yaravuze nabi. Reka ndabe ko bariho commentaire hanyuma tubandanye. Gusa uravye ibintu vyabaye mu minsi yahera mu minsi yagiye araba nuko bariko barabikora ubu biratandukanye. Uwo yavuze ngo yo Kelly ni mwiza cyane, avuze pana ngo yavuze vyanditse ubunyene ni uri muri commentaire yitwa Kwizera Elize ngo none wa mbere ni Perhen nishimwe. Giselene yavuze ngo yo ngo Kelly ni mwiza ngo cyane ngo jewe ntaco ndamugaya cenda rugaya nukuri so ntaco abaye vraiment. Murumva yuko uyu ni umwe. Uwundi yavuze ngo none Kelly avuka mu ntara iyahe ndabasavye mumbwire. Ikintu ndaje kwishura, Kelly avuka mu gisagara cya Bujumbura, mbere yari yaserukiye meri, kandi murazi haraheze burya n'ibihe atari bikeya hatogwa abigeme bavuka mu zindi ntara za Kirundo, Muyinga, za Muyi hariya Kirundo hepfo. Murazi uwo Miss yaheruke bavuka, hari n'ubundi yatowe kandi nawe ntiyari wo mu gisagara. Mfite intara ziriko zirasimburana. Uwo yari avuka muri meri ya Bujumbura kandi yari yiyamamarije ku mwanya nyene wa meri ya Bujumbura. Uwundi yavuze ngo Mwaro. Oya we wabeshe umunyabujumbura kandi yaserukiye, ni kuvuga uvuka Imwaro niyo ntawuza amaraso yiwe nyezine yava mugabo
kumbure ugiye mu bisekuru wabimenya, ariko mugabo uyu yaserukiye igisagara, ni kuvuga Imwaro naho hari hafise ubundi yari yahaserukiye. Ugiye kuraba muri urwo rutonde rw'abamisi ucubona uwari yaserukiye Mwaro uwo ari we. Ubwo rero ntuvuga ngo ni umunyamwaro kandi yari kumbura ugombye kugira nyine ngo twenze, mugabo ntiyari yaserukiye abo muri Mwaro, oya ndumva nuko. Hanyuma wagerageje kumuvuga neza hano bavuga ngo yavuze ngo uwo mukobwa inkumi ngo ni incabwenge mu vyigwa by'ibiharuro, akaba akunda ibiharuro, ngo akaba akunda cyane ngo nibijanye n'ubuhinga bwa none. Reka tubanze tubwire ngaha, burya mu Burundi turakeneye abantu bakunda ibintu by'ubuhinga bwa none, ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi, kuko ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi virema biri kure. Mpereye imbere nko nk'iritorwa nyene rya Miss Burundi, muravye ukuntu ama image yari ameze ya televiziyo nkuru y'igihugu RTNB, ababikurikira online mwarabonye ko bijya ibintu biteye isoni, hari hagahaze, na televiziyo y'igihugu ikwiye kwisubirako, bakwiye guhindura ibintu vya kera, ibintu bishaje, abantu batazi ikoranabuhinga rigezweho mw'iki gihe bakabasimbura. Vrema byarabaye ibintu bibi, abatari bake barababaye, mwarabibonye, byari ibintu bibishe pe. Ukibaza igihugu kitagira televiziyo imeze neza, ama image ameze neza, canke bafise abantu babishoboye, abantu twabirabira online byari biteye isoni, mwarabibonye. Kandi muravye na video abashoboye kuzibona ku ruhande, mwarabonye ko nazari zibi, byumvikana ko vyakozwe nabi canke byari kubikora batabizi. Ariko na televiziyo vrema irakwiye kunagurwa. Ariko ibi ni ku gatwe kanje, ushobora kuba wowe ufise ukundi kuntu ubona ati ni sawa, byose imeze neza, mugabo kameme mwarabibonye namwe ko atari sawa, birakwiye kunagurwa rero. Hanyuma aha kandi hari uvuga ngo bwa none hanyuma kandi uyu rero nkuko nabwiti muri ko mumviriza amakuru ajanye atari make kuri we, ubu ngo numuzukuru w'umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe, uyagandaguwe muri Nzero mu mwaka w'1965. uyu misikeri kandi ngaruko atwibutsa kandi ko abica ubu nuko ariko arandika amukomanta avuga ko bijanye n'ukuntu nyene kwica abantu mu Burundi, nuko ivyo sino bibandanya. Ariko ubu numva ko ari umwuzukuru w'umushikirangoma Petero Ngendandumwe, abatari bake nibaza ko muce mu vyumva. Hari umuntu yarampamagariyemwo, reka tumubwire ko ndi live. Ihangane gato dukomeze. Aha rero we nawe aho uri ushobora kuba ufise icyo uzi kuri Miss Burundi. Nababwiye kandi ko nza kubahitiramo muri make ku bijanye na Miss Rwanda. Inyuma yaho habaye vya bintu vya ruswa igaragara neza, yabaye kwa umwe mu bategura iri higanwa rya Miss Rwanda, yari imbere ari n'umuntu hariserukira canke arikuriye, barapfunzwe, yagirizwa ibyo nababwiye nyene vyo by'ibiturire no kwimana ubushimwe bumwe bijanye nuko ashaka inyungu ziwe, mwavyumvise. Ubwo rero uyu arafunzwe, ari mu gasho. Rero haciye hafatwa ingingo uyu munsi yo guhagarika iri higanwa, ngira yafashwe ejo, iriganwa rya Miss Rwanda. No kuvuga ibiko bibahariye hakurya byari bikwiye kubera ikigwa abantu bamwe naha mu Burundi, nimba hariho abiyumvira guhengama nabo bakazobereka. Ariko nk'iyo baguhengama
ku bwanje je nibaza ko hari gutorwa uyumvwamwo na bose kuko nta muntu akundwa na bose kubona bamwe bavuga ati ntiyarakwiye kuba misi abandi ati baravye ubwiza ntiyarakwiye gutorwa je sinzi nasavye ko hari umuntu muri wombwira ubwiza mwamushaka batora ko umuntu burenze ubwo mbona je ujya muntu afise ni mwiza kuje byose afise n'ubwenge urumva icyongereye ko afise ubwenge bukomeye mwumva ko ari umuntu ubwo agiye gufasha mbere ugwaruka agiye guteza imbere ubuhinga ngurukana bumenyi bo abantu ro muvuga ko atari umuntu aciye ubwenge murumva ko canke mwiza murumva ko mumubeshera kubwanje ndumva nuko nta vyishino muvuga ko gusa nanasoje so muri commentaire ko ufise icyo avuga nawe yovuga ariko nta navyishimo avuze ko byumvikana ko namwe mukunda mubona ko ari mwiza kandi yatowe hakurikijwe amategeko yatowe hageze gusa n'ikindi twamusaba nuko atokorera ku bintu abantu bariko baravuga bitandukanye ibi by'abatamwemera bamwe ahubwo yokorera kuri bimwe muri vyiza by'abamwemera n'abamuvuga neza hanyuma ubu bwenge afise abandi bantu batazi akazobereka icyo yatorewe yuko ari umumisi koko aje kugirira akamaro igihugu c'u Burundi abamaze igihe batogwa bose je nta n'umunigeze mbona kuri ikintu kiboneka ahubwo mbere aho kugira ngo n'abamunenga bahagarare ku batowe mu minsi heze ukuntu atacu bagize ijembo n'abamaze bahagarara ku bintu bitagira akamaro bakavuga ngo si mwiza ahubwo bari kuvuga ati wowe utowe ntuzumire nk'ababandi batogwa mu minsi heze ati ugira ikintu umariye abarundi uzugira ikintu umariye igihugu werekane ko mu minsi koko reka turi muri commentaire aravuze ngo ko dusanzwe twumva ama createur bisunga nibaza yuko hatabaye combination urumva ariko none n'uyu ndumva ni kwa kundi okay reka nkomeze some message yiwe hatabaye combination y'ama createur zose ngo ariko nyene jiri ntawo yinjirira cyane kuko niyo yari ifise ijambo ubwo rero turamukeje urakoze cyane ubundi Hakizimana Alain Blus ubundi yavuze ngo ariko muta n'abandi bose misi irimwo amahinyu no reka ndayisome neza ngo ariko muta n'abandi bose misi irimwo amahinyu mugabo azohinyuka no mu Rwanda bahejeje kuyifuta bo reka nibutse uyu umurondezi Clever Boy mu Rwanda misi bayihagaritse vyimfata kibanza ntibayikuye burundu urumva bishobora kuzozunguruka ejo bundi no mu mwaka uzukabona barayisubijeho canke inyuma y'imyaka bakayisubizaho mugo bayihagaritse vyimfata kibanza kandi netangazo ariko barakurikira kuri page yanje narishize ko baribonye message ndende yanditswe n'ikinyamakuru kimwe kandi cizewe Kwizera Elize ngo okay mwubahwe ndabikundira urakoze cyane Elize Junior ujya mu minsi batoye ntiyarabikwiye hama wubahwe ndiko ndagukurikira ijana kurindi ni wubahwe urakoze cyane nawe Junior wubahwe iradukunda undi ni twebwe abahanga ntituraba ubwiza bwo ku mubiri ahubwo turaba ikiri mu mutwe n'imigambi rero ni mwiza kweri afise ibikenewe ubu no witwa DCJ Havyarimana muravyumva namwe yuko
nubwo nyine atawushimwa na bose ni nkuko atawugawa na bose nk'abashobora kwandika muri commentaire murumva ko benshi bamwemera nanjye sinumva igituma rero hoba hariho ubutamwemera ese umwankira icyo wataranakora ngo turabe no kunazokora gusa twizere ko azokora neza abamaze iminsi batogwa nabibabwiye kandi bagatogwa abantu mbere benshi bakishima bakavuga ngo ni sawa birakwiye cye nta kintu ndabona bakora vraiment hariho n'amavuga ati ahubwo iri higanwa rya Miss Burundi bakwiye kurikuraho kuko ntaco rimaze kubera babona yuko abatogwa nta kintu bakora rero nk'uyu yarakwiye guca yerekana yuko hubwo kumutora vyagize akamaro n'abamupinga bakabona ko bihuse canke bamupinga bamurenganya Junior kandi ngo baronderera inda zabo gusa ubundi ngo witwa Bosco yanditse ngo Bujumbura boss nzi icyo ashatse kuvuga ngira yishimwe yabaza ngo avuka hehe ariko twabivuze ko ari Bujumbura Meri ale Manirakiza nawe ngo je iri higanwa ry'abaminsi jewe sindaryemera kuko mbona umengo niryo akagwi kaba gashaka gutera ubwishime abana b'abakobwa naya n'amahitamo yawe ubu navuga ati mbere kubwiwe nirihiganwa ntiryohaba kubera ko abona ridakenewe kandi ndabivuze ko n'ibindi burenganzira bw'umuntu ushobora gusanga yumvira ibintu mbere birivyo abona ko irihiganwa ngo ritera amanyama abakobwa bitari rikenewe urakoze ucumviro cawe nawe ubwo ntabuze n'undi mu gihuje ashobora kwandika muri commentaire canke akagipinga mugabo gusa nizere ko burya n'ababikora babona ko bikenewe kandi burya nta muntu yokubwira ngo gira ubwishime utari usanzwe ufise mu mutima ngo ucugira ubwishime rero barabagira ubwishime nivyo ariko mugabo hariho nabandi batagira ubwishime bivanye nuko baba bazi ico barondera canke bazi ico bari yo kugira ubwishime niyo utoja muri Miss Burundi ushaka kugira ubwishime mbere burenze no wagiye muri Miss Burundi kandi barabizi ko bari bishima ariko rero nawe ati ahubwo bibongera ubwishime urakoze ku ntererano yawe kadukomeze commentaire turabe ko harimo izindi zishasha kumbure baba turakunda guhagarara cyane ku byiyumviro bitererwa n'abari ko barakurikira canke abadukurikira kuri page ibi ni ibintu byubaka kandi biheze bikadufasha niyo mpamvu ntashobora gusimba commentaire y'umuntu Habyarimana ngiye kuvuga ngo hubwo rero nukuraba tukagira n'abamisi b'abahungu ikindi kuko hakunda gutogwa abari buja oya reka ku cyambere cyo kuvuga ngo Miss y'umuhungu mu Rwanda mengarane passe mu mwaka uheze narabonye berekana uwo bita Mr kandi yaratowe narabibonye nubwo iryo higanwa ntibuka neza nta guha detail ko ryagenze nari naribonye mu Burundi rero ntibarabikora mugabo navyo nibaza ko nk'abadukurikiye bariko baravyumva barabona ko bikenewe yuko uzokorera higanwa rya Mr w'umurundi hanyuma atakunda gutogwa y'Ubujumbura mu mwaka uheze watowe ntiyari w'Ubujumbura oya gusa nyine kumbura yo usanga ariho baba ariko ugasanga bamwe simvukira zaho ko numva ko nimbuze ko batoranya Bujumbura gusa mu byo nkunze kubona ntibatoranya Bujumbura bonyene gusa nyene ko batorera Bujumbura canke Bujumbura nuko bimeze mugabo burya nk'umuntu avi Muyinga akabe Bujumbura mugabo akavuga ati nserukiye Muyinga akaba umunyamuyinga hanyuma agatorega Bujumbura mw'ico gihe nibaza ko atabara ntabara umunyabujumbura bara umunyamuyinga nubwo yawe Bujumbura nuko babigenza rero kandi nk'uwo kwihenda ari Bujumbura acavuga ngo nserukiye ngo Bujumbura ari umunyamuyinga canke umunyakirundo
hagiye usanga bashaba bamutora amakosa yuko ariko arabesha ko atari umunyabujumbura umunyamuyinga usanga ahubwo mbere na cya kibanza ariko arondera barakimwatse rero bagerageza kuvuga ukuri nibe vya Miss utogwa agatogwa kandi agaserukira intara yiwe ndakwibuze ko hari n'abaserukira intara zirenga zingahe mu ntara harashobora kuvamo babiri nta muntu aserukira intara zibiri n'umwe mugabo mu ntara haza babiri ubwa mbere mugabo bagiye baragabanuka bakura ku umwe bakura ku yundi gushika igihe hasigara bakeya bashobora bakwije ibisabwa kuko murazi harabaye demi finale uko hari Miss haba tubazo haba ibintu bituma baza barabagabanya gushika naho mwihiganwa hari hasigaye bakeya cyane ndumva nuko jewe irihiganwa ryaba Miss okay inayisomye Okay, hari undi yanditse commentaire yavuze ngo ni kirezi cy'umukobwa kabisa ngaruko Kelly yubahwe cyane kuko ikibanza yaronse ni ciza cyane kuko yatsinze benshi rero abatabishimye nibahumure kuko nta wankwa na bose kandi nta ukundwa na bose ibi ni imwe nanje navuga biragoye ko wokundwa na bose canke ngo wankwe na bose ubu vraiment numva ko dusa n'abahuje ivyumviro nanje nuko navuze ku bwanje cena ndamukunda kandi ndaramukunze nkuko bamuduhaye nta nabo narinzi no mu bamisi nabona mbere je sindavyitaho ngo menye ngo uza wa mbere n'uyu ngo wa kabiri kuko burya kurabisha ijisho reka twivuganira akantu kamwe ibintu byo gupimisha ijisho abantu mu bikunda mwashaka mubona bigabanya kuko none nk'uko bapimisha ijisho upimisha ijisho ugasanga umuntu baramutoye mu mutwe aragaragara burya umwigeme yize ibintu by'ibiharuro ku bantu mwize murabizi murumva ko atabari umuntu afise umutwe ugaragara afise umutwe upakiye mu ubwenge afise ubwenge ashobora kugira icyo amariye igihugu adasamaye canke nyene ngo yitware ku bandi bitwara ashobora kumara ikintu gikomeye hanyuma n'abamugaya bakamwemera kandi cyane cyane ko azi ibintu by'ikoranabuhanga kandi n'umuntu yabaye hanze ari ku ishuri murumva ko abafise ikintu azaniye igihugu rero vraiment je novuga ati courage ku bwanje ubundi ngo reka turebe commentaire kandi tukwaye commentaire zishasha oya ndazisomye nubari yavuze ati nikuraba tukagirana komanda tukagirana n'uzuye na Miss w'umuhungu uti navyo birakenewe birashoboka bakazobi ababijejwe burya nk'abo bavyumvise bashaka kuzo ejo wundi tukazumva ati hariho ihiganwa rya Mister bamwita ni Mister kubera Miss aba ari umukobwa urumva yabaye umuhungu bashavuga ko ari Mister ariko kandi iramaze kuba gusa mu Burundi ntiriraba mugabo riramaze kuba hariho n'ibihugu mbere atari bikeya ku isi bisanzwe bitunganya amahiganwa nkayo usanga bakoze amahiganwa ya Mister na Miss rero mu Burundi twebwe nturabigira ko mugabo ndakeka ko bishobora kuzogira ko naho nyene katurabe kubavuze ko mu Rwanda bahagaritse burundu iri higanwa bavuze yuko tugerageza gusoma rino tangazo bavuze ngo irushanwa rya Miss Rwanda ryahagaritswe mu gihe umwe mu baritwaye afunzwe Minisiteri y'urubyiruko n'umuco mu Rwanda yatangaje ko ibaye ihagaritse ihiganwa rya Miss Rwanda kubera iperereza ku vyaha birimo gukogwa ku mukuru w'ikigo cigenga
kiritegura. Sindarisoma byose, reka nsome muri make. Bavuze yuko mu mpera z'ukwezi guheze witwa Dieudonné Ishimwe akuriye iyi kompanyi Rwanda Inspiration Backup yatawe muri yompi canke yapfunzwe akekwa ko ihohotera rifatiye rishingiye ku gitsina ngo yoba yarakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye iri higanwa rya Miss Rwanda. Guhagarika iri rushanwa rero bikurikiranye kandi no gufungwa kwa Elisa Iradukunda wabaye Miss Rwanda muri 2017 nk'uko ibinyamakuru vyo mu Rwanda bibitangaza. Ibinyamakuru bisubiramo umuvugizi w'umugenzacyaha avuga ko Elisa Iradukunda yafunzwe akekwa ko icaha co kubangamira iperereza ku birego bishinjwa na Dieudonné Ishimwe. Murumva mu bintu ubu yafungiwe Dieudonné nitangazo rirerire sininze kurimara. Hariho ivyo bari bagitohoza ko aracari mu gipolisi. Rero urumva umwe mu babaye minsi canke nyampinga w'u Rwanda hari amakuru yase gutanga canke ivyo yase kuvuga nawe bimuviramo ko afungwa aja mu gasho. Ni nyuma y'ubu Dieudonné mugabo bavuga ko bikiri matohoza, ubwo nta wuzi rero uko bizogenda. Ubu Dieudonné kandi yashinze iyi ntuzenya Inspiration Backup, iki company catunganya Miss Rwanda yagishinze muri 2014. Gushika ubu nicyo cyari kiyoboye canke kirongoye iri shirahamwe iri rushanwa rya Miss Rwanda. Ni kuvuga rero kwapfunzwe hanyuma bagaca banarihagarika vy'imfata kibanza, si kuvuga ko barikuye ahandi ko ngerageza kwishura. Umwe yavuga yuko bagirukanye, ntibagirukanye, bashaka kuzongera mu minsi iza bishobora kuja mu minwa ya leta nk'akarorero, canke hakabundi akazana iyindi company ishobora gutunganya iri higanwa hanyuma ugasanga rirabandanije. Mugabo mu mwanya barihagaritse. Mu Burundi bacu rirabandanya. Rero urumva ko mu Barundi bene bacu muvuga yuko baba batoye batisunze amategeko, mwe namwe mufise ibintu muraba. Aha mu Rwanda uwo batoye nta nduru zivuga, mugabo murumva ko induru zivuga mu nyuma z'ibindi bintu biba vyinyegeje inyuma kandi bikomeye. Rero kubona twe bitaravugwa aha mu Burundi bwacu nibaza ko navyo ari vyiza, ahabo mwari mukwiye gushima ko rikorwa neza. Kubwanje nta byinshi navuga. Ndumva nivyo commentaire, ariko zishobora kuba hari izindi zishasha. Reka ndabishishemo amaso kugira ngo ntagire umuntu atwidogera ko commentaire bo tutayisomye, kuko tuba tuko turahana ivyumviro kandi no guhamagara. Navuze ko ushaka yohamagara hanyuma akagira aterereye. Inimero yanje uhamagara ko uyandike ni akamenyetso ko guteranya, ni kuri WhatsApp guteranya 358 46 58 314. Ni kuri WhatsApp umuntu yaca kwitaba. Ndumva nuko. Nshimire kandi n'abantu badutera ivyumviro hano muri commentaire. Nta bindi vyumviro mbona, reka turabe neza. Mwihangane.
nta zindi komantere ziriyo. nuko bakunzi mwari mudukurikiye kuri page yacu Daniel Mugisha, turabashimiye turabakengurukiye mwese aho muherereye. Sinzi aho uri ariko ushobora kuba uri mu Burundi, ko wafashe akanya ukadutega amatwi, wagize neza cyane. N'abatashoboye kumbura gutera ibyumviro ariko bakaba badukurikiye, namwe muhezagirwe. aha banditse ngo muri commentaire ndase ngo waheruka kera live uzoze uraza ku munsi. Junior nama nejo mwijoro nari live, ahubwo gusa icyo novuga ngo nimba ari kosa sinzi, nuko nje live mu masaha y'ijoro bamwe bamaze kuryama, mugabo na live vraiment kenshi mbere tuba turi kumwe n'abatumire. Nk'ejo nari kumwe live ahanyene kuri page n'umwe muri bamwe bari muri Saudiya bakunze guca ku iyi page atanga umuco ku bintu bimwe bimwe, so turamubaza. Hari undi yavuze ngo shano kuri uko ubivuze neza n'ubwishime baba bariko baratera abigeme b'igihugu. Urumva ko wa muntu baramushigikiye ngo gutora abamisi ngo ni gutera ubwishime abarundi kazi. Ubundi yitwa Junior abarundi kazi b'igihugu. Ahubwo rero no kuraba bakagira na ba misi ikinagisomye ya commentaire ndabona nazibonye zose, mba ndiko ndaraba ko ata commentaire nabamvuyeyo ntasomye, kandi nihenze sesame commentaire nangize nabi. Bavuze ngo twebwe twama turi maso, ni umwe badukurikiye. Shano kuri bo wabivuze neza. Murakoze, ndashimiye rero abadukurikiye mu ntango gushika mwimpera, abashoboye guterera n'abataterereye mugabo mukaba mudukurikiye, mwagize neza cyane. Hanyuma ku badukurikiye mwijoro, turaza kugaruka mu masaha y'ijoro, ku masaha y'aha mu Burundi inyuma ya saa 3 turaza kuza live n'iyundi mutumire nyene muraza kumubona, sindinda kumubabwira. Mwijoro turaza kuganira ibyo tuzoganira ko binyuranye n'ibi, mugabo ni iby'akamaro cyane, nawe mu masaha y'ijoro turaza kuba turi kumwe. Murakoze rero abadukurikiye, reka ndabashimire ndababwira ati agahwane.